Imbere ya byose ndashimye kwanza Imana yadufashije ko bishoboka kuko ari igihe umuntu yifuza ikintu Imana ikamuha umuhamagaro ikintu yokora ciza ariko ugasanga biranse impamvu zitandukanye uburyo bukanka ariko ndashimye Imana ko yadufashije twebwe hamwe n'abashigikiye kene gikorwa no musi tariki 15 bigashoboka ko tukaza guha umwaka mushasha bamwe mu bagwayi bagwari hano kuri kwa Karede kuko abagwayi ni benshi tubaronsa bose ariko abarenga 50 twashoboye kubashikanira agafashanyo twabegeranirije cyumviro cyo gukora umugambi cyazananye n'umuryango wanje witwa Intahinduka Family umaze imyaka 5 irenga 6 nibaza ko n'umuryango turi kuva kera kuva nkitanga umuziki n'umuryango w'abagenzi banje nuvuga nk'inshuti barengeye abafans kuko umufani ni wa muntu nyene afana ibigezweho ariko n'abafana bo ku mutima bamaho banshigikira mu bikorwa nkora biteramo support itandukanye ikintu cyumviro niho cyavuyeko bavuga ati tugira twe nk'abafana bawe tuguma twicaye hano tuguma twicaye ifo ko dutangura umwaka dukora igikorwa cy'urukundo igikorwa cyo kibuka abo ubuzima butemereye neza hanyuma rero niho bazana kino cyumviro hagati yabo barakotiza uburyo butandukanye kugira ngo bishoboke hama nanje nk'umwe kosi genda batwara ariko nanje ndi mu muryango cyanavuga ati kananje nkoreshe contact zanje sanzwe mfise nterereza abagenzi ndashimira cyane abagenzi batandukanye banje batari mu muryango w'Intahinduka baterereye kugira bishoboke hariho abari muri Australia hariho abari muri bangi bitango abantu nikora biragoye kumenya bitaro nk'ibi biri nk'abantu barenga 5,000 abari ariko hano kango dukore hano twaraje turasaba uruhusha inzego zibijejwe ubuyobozi bw'ibitaro baratubura urusha rwo gukorera hano kandi baratubwira ati nimwaza tuzobaha abagide babereka abakeneye bufasha gusumba abandi bagiye twagiye ko rero nibo batweretse basanzwe bazi yuko kumbura bigagora bava mu ntara za kure batagira imiryango bibuka nibaza ko antuka bizobafasha kumara n'imisi 2 canke 3 nabo nyene banezerewe bakumva ko umutima wabo baremye base abantu babiyumvira ko kandi icyo novuga mu byo gufasha usanzwe ni devoir dufise umwe wese afite devoir mu buzima yo gufasha utishoboye kuko Imana nimba yagushoboje wewe utamugaye utabwaye ukaba waronse icyo ufungura ukagira n'icyo usigarana muri make gufasha n'itegeko si ugushaka ko umuntu ahubwo n'itegeko Imana yaduhaye ko tufasha abantu batishoboye novuga ko rero umwe wese mu bantu bako baturaba kuri zino mu mbuga zanyu ifo yuko yumva yuko ahari mu kibano mu babanyi yogira afashije apare no kuvuga ngo izana umugisha ahubwo Imana ibagutije ubwo bushobozi kugira ngo nawe ugire icyo ushoboje abandi yego umuziki nibaza ko umuziki usanzwe abantu benshi bawufata nkuko ari ikintu cyo kuryoherwa gusa ari entertainment ari bamwe bakabazanwa n'amajambo yo gutukana n'iki ariko navuga ko umuziki n'ubuzima bwose kugira umuziki utanga umunezero niko n'abanyamuziki bakwiye kugira uruhara mwiyubakwa ry'igihugu ry'ubuzima bw'igihugu mwiterambere mu kubaka igihugu mu kubaka imitima y'abantu donc charité rero n'umuziki nibaza ko bifite n'isano rikomeye cyane kuko nk'umunyamuziki kuba uvuga ati reka nkore igikorwa gitanga umunezero ku bandi nibaza ko apa n'umuziki n'umuntu ari wese nibaza ko bifite iyo link yagufi kumva ko kwibuka ko maze ko ubwiza tunga bakomeye nka Bill Gates cyangwa se amafondasiyo atandukanye aba Messi fondasiyo yo kwibuka abantu batishoboye baza ko rero no kunyamuziki ari ngombwa kunyamuziki uko utera imbere ko nawe urukundo urusubiza iyo gwavuye kandi ukagwereka abaruguhaye ari bo abanyagihugu ari bo public kuko twabonye yuko ari habo abantu bemeye gushigikira ariko birabagora kuko twabaye gitoyi batugwatwemera yuko bazoshigikira nk'umuntu giza natwe rero tuzokiranje turabe tugire kuraba abandi bantu nikora bari muri zone ya Buterere naho nyene tuzoshikayo mu ndwi ikurikira kugira ngo naho nyene tuhashike usanzwe nuko abaririmbyi natwekana isura yuko kera mu myaka yahera uvuze umuririmbyi abantu bumva umuntu wa rumogi bumva umuntu
umunyabuhumbu donc akora ubuhumbu, umuntu yonona imico y'ikirundi, umuntu nyine asambura ahubwo atubaka. Ifo ko abaririmbyi natwe dukontribuwa cyane muri kwiyubakira iyo sura nziza yuko turi abantu bubaka igihugu n'imitima y'abantu, kandi natwe apart yuko bizo tugaruka ko mu kuronka isura nziza, natwe kandi tubikorere n'izindi generation kujyo bavuga atago muririmbyi n'umuntu afasha, muririmbyi n'umuntu afise nuvuga impact iri positive muri societe. Niko ruvuga abanizi rero umuririmbyi wese aziko ekagira imico itari myiza, hariho ibintu imaze imisi bibera ku mbuga ngurukana bumenyi ugasanga abaririmbyi biko bacafuzanya, bariko bashiraho amajambo mabi, amajambo yo kwimaramaza, nuvuga kubije ibintu byadusambura cyane kuko bibandanye biduha reputation y'abantu bari nuvuga bari batari eduqué, badafise nuvuga ubumenyi canke indero bahawe discipline. Nuvuga ko rero bikasa bidutera inconvénient yuko usanga iyo tugiye kwitura abantu aba sponsors, iyo tugiye kwitura inzego z'igihugu ngo zishigikira ibikorwa byacu canke n'abantu basanzwe ba individu bashobora gushigikira kuko bumva ko baba intéressé n'ibikorwa by'abaririmbyi, ajya amajambo mabi rero canke inyifato zibi abaririmbyi bashobora kugaragaza muri societe, biratuma badekuraje amwe n'abo bantu rero, haba leta haba amashirahamwe yigenga, amashirahamwe dahiranira bya politique, inyungu za politique, usanga niho amasutiere kuva yabura. Donc abaririmbyi tugerageze kwerekana impact nziza mu kubaka igihugu, ko yanyine dufasha mu kuryohera abantu, tubikore no mu bindi bisata by'ubuzima, natwe bizotugaruka ko biduhe revenu nziza. Ivuga ko rero kugashi muri Master Music nko bivuze hari imigambi myinshi cyane, kandi siko kagiye ko kwitangaza, hari imigambi myinshi tugiye gukora ijanye n'ingene tuzofasha abaririmbyi, n'ingene tuzokana n'abaririmbyi mu buryo nuvuga buri more professional gusumba ko tubikoze mu buryo myaka iherutse. Nibaza ko tuzofata kanya kandi tukakora nka press conference canke mu buryo dusanzwe tumenyeshamwe makuru, tumenyeshe bishasha byo muri Master Music. Mugabo nibaza yuko nitwishyuza abo abaje bakagenda, ahubwo twishyuza turi fier y'ibyo twakoreye kira muri ndyo wese kuva Master Music itangura muri 2016 gushika no munsi, tukaba tugaza yuko ari fondation twashinze izodufasha gukora ibindi bikurikira kandi biri beta gusumba.